Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana mu mpande z'isi. Ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turababwira amakuru y'intambara iri kwirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Ndetse muri ano makuru turababwira ivy'urugendo rwa Perezida Joe Biden wa Amerika mu karere ka Aziya. Ndetse turababwira n'amakuru avugwa mu Burayi. Turababwira n'amakuru kandi avugwa muri Sri Lanka. Ndetse turababwira muri aya makuru ivy'urugendo rwa Perezida Vladimir Putin nawe nyene ategekanya kugira muri kano karere ka Aziya. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze nkuko mwavyumvise ni wa mwanya w'amakuru. Tubibutsa kugira sabone canke kugira subscribe abakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero nkuko tubabwiye tugiye kuyahera ku ntambara iri kwirahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Mu kwezi kwa gatanu hico bise special operation Uburusiya bwatanguje igihugu ca Ukraine kirabandanya, aho intambara rero ziriko zibandaniriza mu karere ka Kharkiv ndetse no mu karere ka Donbas region. Aha niho rero hariko habera imigwano ikomeye cyane gose hagati y'igisirikare c'Uburusiya n'igisirikare ca Ukraine. Ku munsi w'ejo igisirikare c'Uburusiya camenyesheje ko ngo casambuye ibirindiro by'abasirikare ba Ukraine, aho igisirikare c'Uburusiya kimenyesha ko ngo cishe nibura ngo abasirikare barenga amajana 350 ngo hakaba hari hagwiriye ngo abamasenari bavuye mu burengerazuba bw'isi. Ibindi igisirikare c'Uburusiya camenyesheje uno munsi biciye ku muvugizi wa kino ku muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna amazi w'Uburusiya General Igor Konashenkov akaba yamenyesheje ko igisirikare c'Uburusiya gikoresheje amamisire anyaruka cyane gose mu bwoko bwa Kaliber missile ngo basambuye amadepo abiri igisirikare ca Ukraine ngo ari mu burengerazuba bw'igisagara ca Kharkiv, aho yamenyesheje ko mu bigwanisho vyinshi cyane gose muri kino gitero mu vyahahiriye. Ibigwanisho yamenyesheje ngo vyahiye muri kino gitero bakoze kuri no madepo mu vyari ibigwanisho vy'amamisire yavuye muri Amerika, ndetse akaba yamenyesheje ngo n'amaburende menshi na cyane cyane ngo amaburende atera amamisire yo mu bwoko bwa Hamza 77 indwi. Aya mamisire rero ngo akaba yaheruka guhabwa igihugu ca Ukraine mu minsi ya vuba. Akaba yongeye kandi uyu Igor Konashenkov amenyesha ko ngo igisirikare c'Uburusiya ngo kimaze muri iyi ndwi ngo guhitana abamasenari bashika ngo ku bihumbi 8 bariko baragwana ku ruhande rwa Ukraine, aho yanamenyesheje ko abamasenari ngo mu kwezi kweze ngo bari mu gihugu ca Ukraine ngo bashika ibihumbi 32 bari kure ngo hasigaye abamasenari bashika ku bihumbi 18. Akaba anagire ko ashimira igisirikare c'Uburusiya ngo kiriko kiravyifatamwo neza, ngo abamasenari bandi nabo baboneka ko ngo bamaze gutubwenge, ngo bamaze gutakaza umutwe ndetse ngo ntibagishoboye no guhangana n'ingabo z'Uburusiya. Bikaba vyavuzwe na General Igor Konashenkov asanzwe hari umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi b'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Ibindi bitero rero ku munsi nyene uno munsi mu gitondo bikaba vyabaye mu karere ka Donbas region, aho bivugwa ko ibitero vyakozwe n'indege z'Uburusiya ngo byo vyahitanye abantu bashika 7 abashika 15 barakomereka. Ibitero rero Ukraine ikaba yagirije igihugu c'Uburusiya uko cyabikoze ku mazu y'abasivile watabikoresho vya gisirikare vyari bihari, nkuko igihugu c'Uburusiya kibandanye gihakana ibirego kiregwa, aho igisirikare c'Uburusiya kimenyesha ko ngo gihitera aho hose hari ibikoresho vya gisirikare ngo canke hari abasirikare. Ariko rero igihugu ca Ukraine ibica bireshuje, aho cavuze ko muri kano karere ka Odessa katewemwo amamisire n'Uburusiya atabikoresho vya gisirikare ndetse atana abasirikare bari bahari, aho rero kiriko igihugu ca Ukraine camenyesheje ko batagitinzwe ngo bari abasivile basanzwe. Imigwano rero yabandanije hagati y'igisirikare ca Ukraine n'Uburusiya n'ubu ikaba ibandanya mu gace ka Kharkiv ndetse no mu gace ka Donbas region, aho Uburusiya bumaze kuvuga ko bugenzura kano gace kose. Ariko rero ingabo za Ukraine n'ubu zikaba zitarashibigwanisho hazi ziriko ziragerageza n'ubu kuba zogarura tuno turere. Igisirikare ico twabibutsa kandi nuko abantu zeya abamasenari benshi cyane gose bari barungitswe muri iyi ndwi, ariko Uburusiya bukaba bumenyesha ko ngo bumaze kwicamwo benshi. Abandi basirikare rero benshi ndetse nabifuza ko abasirikare bariko barigishwa mu bihugu by'Uburayi bazoza gutabara igihugu ca Ukraine, aho twavuga nko ariko barahebwa imyimenyerezo muri Poland ndetse no muri Canada no mu Bwongereza, aho bivugwa ko umugwi wa mbere uri muri Poland ushobora kwinjira kugwana mu gihugu ca Ukraine gutabara. Turabandanya n'ano makuru yacu.
tukivuga nyene rero ivy'Uburusiya na Ukraine ibiganiro vya mbere vyabaye ariko bino biganiro vyabaye vyahuje abategetsi ba Ukraine n'abategetsi b'Uburusiya ndetse n'abategetsi ba Nations Unies. Ibiganiro vyari vyuko Uburusiya bworekura ndetse na Ukraine bakorosha ukuntu igiterwa c'ingano coshoka kikava muri Ukraine kigaca mu kiyaga cirabura, ikiyaga bita Black Sea. Ibiganiro rero bikaba vyarangiye ku mpande zose ata kintu vy'ukuri gishitseko, ariko rero bakaba bemeranije ko ibiganiro bikurikira bizoba mu ndwiza bikaba bizobera mu gihugu ca Turkiya. Ibiganiro tubibutse ko bihagarariwe n'umuryango mpuzamakungu ndetse ikaba birimwo n'abategetsi barungitswe na Zelensky n'abategetsi kandi barungitswe na President Vladimir Putin. Ikibazo nyamukuru kiri imbere nuko boraba ingene ingano zo muri Ukraine zoshoka zigashika ku isoko mpuzamakungu, aho basaba ko Uburusiya bwo kumvikana na Ukraine bakorosha ivyo kuntu ingano zova muri kino gihugu ca Ukraine bizagenda ku isoko mpuzamakungu kugira ngo bakingire isi yoye kugwa mu kaga k'inzara. Ibijanye no guhagarika intambara navyo nyene bikaba bemeranije ko ico kibazo naco kizovugwa ku ndwiza mu biganiro bizobera muri Turkiya. Ariko ibiganiro vyahuje zino mpande zose uno munsi vyari vyuko gusa kuraba ukuntu yaba Urusiya yaba Ukraine bokorosha ingano zikongera gushoka ku isoko mpuzamakungu, aho umuryango wa Nations Unies ujejwe ivy'imfungurwa ku isi umenyesha ko isi igeramiwe n'ibyago vy'inzara kubera ingano zo muri Ukraine zitariko zirashoka. Abadandaza b'ingano nabo muri Ukraine bakaba bariko barasaba ko boroswa ukuntu boshora zino ngano, na cane cane ko izindi zeze ariko amadepo yabo acuzuye. Twibutse ko mu madepo yo mu gihugu ca Ukraine ngo hoba hariyo amatoni ashika 2020 nako ngo hoba hariyo amatoni ashika ashika miliyoni 25 mu madepo yo mu gihugu ca Ukraine. Murumva ko izi ngano ari nyinshi. Twibutse ko igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya byari bisanzwe bitanga ibice 40% z'ingano zose zimbuka ku isi. Murumva ko ari urugero runiniya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve mu Burusiya dusimbire mu Burayi. Uburayi buragiramiwe n'ikibazo gikomeye cyane gose cyo kubura umuriro ndetse no kubura gaze, nyuma yaho Uburusiya buhagarikiye gaze yo kuri Nord Stream 1 yari sanzwe igaburira ibihugu by'Uburayi iciye mu Budage. Rero ikaba aya matiyo ya Nord Stream 1 akaba yarahagaritswe. Uburusiya bwamenyesheje ko buriko burakora ibikorwa byo gusubiza amatiyo ashaje. Amatiyo kandi twabamenyesheje ko asanzwe ava mu gihugu ca Canada. Igihugu ca Canada rero kikaba n'ubu kitararungika ayo matiyo. Uburusiya bwamenyesheje ko bwahagaritse iyi gaze kuba ibandanyira camura no matiyo imisi 10, ariko rero mu gihe igihugu ca Canada ngo cotevya aya matiyo kuko ico gisanzwe carakoze aya matiyo, kandi akaba atakindi gihugu cokora aya matiyo atari isosiyete nyene yayakoze ishobora gukora amatiyo yo kuyasubiriza. Uburayi rero buragiraniwe n'akaga gakomeye cyane gose kuba butariko buraronka gaze iva mu Burusiya. Ndetse igihugu ca Hungary kikaba cadeclaye state of danger canke nk'igihugu kiri mu vyago bikomeye cyane gose ku rugero rwo hejuru, aho casavye abantu bose badandaza amagaze bafise amagaze mu bubiko ko boyasokorora bakayaha abanyagihugu, kuko abanyagihugu bagiramiwe no kubura gaze ndetse no kubura amatara kubera gaze y'Uburusiya yahagaritswe. N'ibindi bihugu navyo nyene byifashe nabi cyane gose, aho ibiciro vya gaze vyaduze hafi kuba inshuro zibiri mu Burayi hose kubera gaze y'Uburusiya yahagaritswe. Twibutse ko ibikoresho amatangi yose y'Uburayi yari yarubatswe kwakira gaze y'Uburusiya. Rero ntivyoroshe ko bashobora guhindura mu ijoro rimwe ngo bace batangura kugura gaze iva mu bindi bihugu. Ibi bizobatwara imyaka myinshi mu gihe Uburusiya bwo desida kutongera kubaha gaze. Turabandanya n'ano makuru. Tuve mu Burayi dusimbire muri Sri Lanka. Nkuko mubizi muri Sri Lanka hamaze imisi hari akajagari cyane gose, aho abari mu myerekano bashaka ku butegetsi bwosenyuka bahavuye bakinjira no mu nzu ya perezida ndetse bakinjira no mu biro vya minisitiri wa mbere bakanahamara imisi. Ubu rero batanguye kuvayo, abari binjiye muri palais presidentielle bari bamaze imisi. Uno munsi bafashijwe n'igisirikare n'igipolisi batanguye gukinjura, aho bamenyesha ariko ko atagihindutse n'ubundi batagiye kure bashobora kugaruka kugariza bino biro. Umukuru w'igihugu yarasanzwe atwara kino gihugu ca Sri Lanka, Rajapaksa, akaba yamaze guhunga igihugu, aho bivuga ko yakiriwe n'igihugu ca Singapore. Akaba yahunze ku munsi w'ejo, yahunganye n'umuryango wiwe ndetse n'abamucungera babiri. Twibutse ko ibi
abari mu myigaragambyo batera mu ngoro yiwe wewe yaciye ahunganwa n'igisirikare ahungishirizwa mu bwato bw'igisirikare bwa kino gihugu rero akaba yahaguye ahaguruka n'indege akajugujugu ya gisirikare agenda mu gihugu ca Singapore. Igihugu ca Singapore akaba kuri uno mwanya camaze kumenyesha ko camuhaye urukaratasi rw'impunzi, ariko rero bikaba bitaramenyeshwa neza ko uyu Rajapaksa ashobora kubandanya aguma muri kino gihugu. Ributse ko nubwo Rajapaksa yamaze kurengana igihugu agahunga, naratanga imihoho nka perezida nta kete arasinya ryemeza ko yatanze imihoho. Abanyagihugu rero bakaba birindiranye igishika ko uyu Rajapaksa atanga imihoho agashikiriza ubutegetsi. Ributse ko yamenyesheje ko azotanga imihoho mu minsi 13, ariko rero imbere yuko arengana igihugu ahunga yabaye araha minisitiri wa mbere ahari amuha uburenganzira bwo kuba aragitinga nka perezida, kuba arafashe ikibanza ca perezida. Ariko rero tubutse ko Rajapaksa n'ubu kugera iyi saha tuvuze ano makuru ataratanga imihoho, ariko akaba yaramaze guhunga. Igihugu ca Singapore kikaba camenyesheje ko camuhaye ikarata y'ubuhungiro, nubwo amakuru abandanya avuga ko yoba ashaka kwerekeza mu gihugu ca Saudi Arabia. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu rero tubananize ku rugendo Perezida Joe Biden ariko aragira mu bihugu vya Aziya. Urugendo rero Perezida Joe Biden akaba yarutanguriye mu gihugu ca Israeli, aho yakiriwe n'ubusanzwe uno musi ariko aratwara nka minisitiri wa mbere. Tubitse ko kino gihugu ca Israeli kimaze iminsi kiri mu kajagari k'ubutegetsi, ata minisitiri wa mbere igifise. Inyuma yaho inama nshingamateka ibugorejwe iseseye ubutegetsi bwari buhari, akaba wari umukuru w'inama nkenguzamateka ya kera, akaba ariwe yagitsenga nka minisitiri wa mbere, akaba mu kurindira ko amatora aba basubiye kuba amatora. Ibi vyegeranyo vya sondage vyerekana ko wahoze ari minisitiri wa mbere igihe kininiya Benjamin Netanyahu ko ashobora kongera gutsinda amatora akaba minisitiri wa mbere. Perezida rero Joe Biden akaba yagiranye amasezerano kuri uno musi n'abategetsi ba Israeli. Aya masezerano bagiranye n'amasezerano yo kugwaniza hamwe igihugu ca Irani, aho batifuza ko igihugu ca Irani cokora ku bigwanisho vy'umara vya nucleaire. Perezida Joe Biden wa Amerika akaba yijeje igihugu ca Israeli ko igihugu ca Irani kitazokwigera cemererwa kugira ibigwanisho vy'umara n'umusi n'umwe. Ndetse muri ano masezerano basinye, bakaba aya masezerano bakaba aha uburenganzira igihugu ca Israeli mu gihe cyose cobona ko igihugu ca Irani coba kigomba kubona amamisire y'umara, ko igihugu ca Israeli gifise uburenganzira bwo gutera aho hose hoba hariko harakorerwa amamisire y'umara. Amerika nayo nyene ikaba yavuze ko ngo n'ibiganiro hagati ya Amerika n'igihugu ca Irani vyanka, ngo Amerika nayo ikaba yiyemeje ko ishobora no kuzokoresha inguvu za gisirikare. Tubutse ko igihugu ca Irani gishamiranye cane gose n'igihugu ca Israeli, na cane cane ko bino bihugu vyose bisa naho ari ibikeba kuva isi yaremwa, bitigeze vyumvikana na gato. Igihugu rero ca Israeli kikaba kivuga ko hamwe Irani yobona ibigwanisho vy'umara atakindi Irani yobikoresha atari gutera igihugu ca Israeli. Igihugu ca Israeli kikaba cahawe ikizere ko Irani idashobora kuzotunga bino bigwanisho vy'umara. Tubutse ko urugendo rwa Perezida Biden amaze ubu munsi wa kabiri muri Israeli zohita rubandanizwa mu gihugu ca Saudi Arabia, aho azogenda kubonana n'igikomangoma atwara igihugu ca Saudi Arabia. Ibi byose rero Amerika ikaba iriko irabikora gukomeza ubucuti na bino bihugu vyo muri Aziya y'uburengero. Turabandanya n'ano makuru yacu. Reka tubandanize hano makuru yacu nyene mu vy'ingendo. Nkuko tubabwiye tugitangura no makuru, Perezida Vladimir Putin nawe vyiteze ko mu ndwiza hazofata rutemikere yerekeza mu gihugu ca Irani, ahazo agenda kubonana na mugenzi we w'igihugu ca Irani Rasisi. Akaba kandi ubundi giteze ko azogendera kino gihugu bazohuriraho na Perezida Vladimir Putin, akaba ari Perezida wa Turkiya nawe nyene, aho ngo yoba yarahawe ubutumire mu nama izobahuza ari batatu bano bakuru b'ibihugu bose. Akaba ngo ikarata y'Uburusiya ari uko bino bihugu ngo vyoshikikira igihugu c'Uburusiya, bakaba arico Uburusiya bizobabwijanye. Twibutse ko bano bategetsi babiri bose, yaba uwa Turkiya n'uwa Irani, bari basanzwe ari abagenzi bamwe ba Perezida Vladimir Putin. Perezida Vladimir Putin ngo agomba kugarura ubucuti hagati y'aba bategetsi bahoze ari abagenzi b'igihugu ciwe, ndetse bakaba n'abagenzi biwe bwite. Aba rero bikaba vyitezwe ko mu
bizovugirwa muri ino nama izobahuza ari ibyo gufashanya hagati y'ibihugu bitatu. Ariko rero Uburusiya ikindi bwoba bugamije ngo kuba ari ugusaba igihugu ca Iran gushigikira igihugu c'Uburusiya mu ntambara Uburusiya burimo muri Ukraine, aho ndetse ubutasi bw'abanyamerika bumaze kumenyesha ko ngo igisirikare c'Uburusiya ngo coba kigomba kugura amadrone y'igihugu ca Iran kugira ngo kiyakoreshe mu ntambara muri Ukraine. Igisirikare ndetse ngo c'Uburusiya kikaba kigiye kurungika mu basirikare bagenda kugira imyimenyerezo yo gukoresha amadrone yo muri Iran ndetse ngo nayo mu migwanisho za Iran, nk'uko aya makuru y'iperereza ya Amerika abandanya abivuga. Bakaba rero abategetsi ba Amerika bemera ko ngo iki azoba ari kimwe mu kizoba kijanye Perezida Vladimir Putin ku butaka bwa Iran, aho azohashika mu ndwiza, ariko umunsi bukaba utaramenyeshwa neza. Ariko rero bikaba byaramaze kumenyeshwa n'umuvugizi wa Kremlin, ibiro by'umukuru w'igihugu w'Uburusiya, ko Perezida Vladimir Putin mu ndwiza azosimbira mu gihugu ca Iran, aho azobonana na Perezida Rasisi akabonana na Perezida Eduardo wa Turki, aho rero ngo bazoganira ibyo gufashanya hagati y'ibihugu bibiri no gukomeza imigenderanire hagati yabo ya bino bihugu byombi. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve rero muri Iran dusimbire muri Korea ya Ruguru. Igihugu ca Korea ya Ruguru kikaba cabaye ca mbere kwemera ku mugaragara ko gishigikiye ubwigenge bw'intara zibiri zikuye kuri Ukraine. Izi ntara zibiri rero igihugu ca Korea ya Ruguru camenyesheje ko cemera ko ari ibihugu vyigenga, ni intara ya Donetsk ndetse n'intara ya Luhansk Republican. Izi ntara zikaba zarikuye ku gihugu ca Ukraine, akaba ari naho intambara yatanguriye iriko irahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Rero ubutegetsi bwa Pyongyang bukaba bwamenyesheje ku mugaragaro ko bwemera zino ntara zibiri nk'ibihugu vyigenga bitakiri ku Burusiya, ndetse bukaba bwemeye ko zino ntara zibiri zishobora kubika abaziserukira muri Pyongyang nk'ibihugu vyigenga. Twibutse ko atakindi gihugu na kimwe ku isi kiremera zino ntara zibiri nk'ibihugu vyigenga atari Uburusiya bwatanguye kwemera zino ntara zibiri nk'ibihugu vyigenga. Rero hakaba hasubiriye igihugu ca Korea ya Ruguru. Turabandanya rero n'ano makuru yacu. Ubwoba ni bwose mu bihugu by'Uburayi inyuma yaho igendereza rya Amerika MI6 na MI5 bose bemeje ko abagwanyi ba Islamic State abo bita ISIS ngo baba bariko barategura ibitero ku mugabane w'Uburayi, kandi ngo ibitero rero bikaba bizokoreshwa amakemikali canke ivyuka vy'ubumara. Ngo ibitero bikaba biriko bitegurwa mu bihugu ngo hafi bine by'Uburayi. Ibihugu bikaba bitamenyeshejwe ibyo muri iri perereza ryashizwe ahabona, ngo ariko rero umuhari Islamic State uriko urategura bino bitero ku bihugu by'Uburayi. Twibutse ko mu 2017 ibitero nk'ibi vyahaswe kuba mu Burayi, ariko Amerika ihita isambura ahariko harubakirwa ibibombe vy'ubumara bya Islamic State bukoresheje indege zitagira nk'abapilote. Ubu rero Amerika, iperereza rya Amerika n'iperereza y'Ubwongereza ryamenyesheje ko Islamic State yoba yarasubiye kubaka ibibombe vy'ubumara bya chemical igomba gukoresha gutera mu burengerazuba ngo bw'Uburayi, aho rero bitamenyeshejwe neza ibihugu bigomba guterwamo. Ariko iyi perereza rikaba ryamenyesheje ko ibihugu biri ku rutonde rwa ISIS bagomba guteramwo bino vyuka bibi ari ibihugu bine. Twibutse ko rero ISIS yari ifise ibirindiro bikuru muri Syria bikaba byarasambuwe, ariko rero umuhari ISIS ukwiragiye mu bihugu byinshi cyane byose byo ku isi, na cyane ndetse mu bihugu nka Philippines aho usanzwe ufise ibirindiro bikuru, ndetse no muri Iran no muri Iraq muradutunga ntabwo ari muri Iran. Aha naho nyene ukaba uhafise ibirindiro bitari bike, ndetse ibindi birindiro bikaba bifise nko muri za Somalia n'ahandi na za Malawi. Aha rero iri perereza rikaba ritamenyesheje neza aho bino bitero bishobora guturuka, bikaba byamenyeshejwe uno munsi ko Uburayi rero bwo kwitegura ukirinda bikomeye cyane rwose ibitero ko bishobora kuba umwanya n'umwanya. Naha rero duciye turangiriza ano makuru yacu. Mwakoze habayumvirije, mushikare kugira ibihe byiza, Imana ishikare kubazigama no mu banyu. Mwakoze.